kino gihe mu Burundi hariho ibibazo vyinshi, vya bibazo vy'ubutunzi, vya bibazo vy'imibano, vya bibazo vy'imigenderanire, vya bibazo vy'ukutumvikana, ibibazo vy'imigambwe yacitsemwo ubunywenywe, ubukene, ibibazo vy'amashengero, ubushomeri, eka dufise ibibazo vyinshi cane. Ibi rero ntimwave mugira ngo bigenda uku, ibi birafise ingaruka mbi. Ibi bidusigamwo ubugwayi bukomeye. Ibi bidusigamwo ubugwayi bwo mu mutwe. Byensire ntidukomeye kumwe, turatandukanye mu madogre, no kuvuga ngo uko bimeze kose usanga dufise utugwara. Si utugwara ahubwo ni ingwara zikomeye. Iri kena ry'igitoro, ibiki nimba vyogwaza abantu hypertension, muribaza yuko bitogwaza abantu mu mitwe? Voilà. Ingaruka mbi rero zica zishika kubera ibi bintu, hariho ubwa mbere stress, habaho ukwihebura, habaho ubwoba, habaho akabonge. Ivyo bintu vyose tuvuze rero n'ibimenyetso sindamusiga vyerekana yuko umuntu agwaye ingwara zijanye n'amagara yiwe yo mu mutwe. Nta biharuro vy'abagwaye mfise, ariko hariho umuhinga aheruka kuvuga yuko abafise mwene izi ngwara mu Burundi ari benshi. Kanatsinda ubiravye izo ngwara ntizobura mu Barundi. Mwiyumvire ingene ubuzima bwazimvye, amazu yaduze ingere kabiri, ivyo kurya vyazimvye ingere kabiri, ivyo bahora bakora vyagumye ari vya bindi, nta mushahara waduze. Ubu abarundi nka bose, benshi, reka mvuge benshi, bari muri stress. Aho hacazamwo ivy'amamanza, aya nariya, terera. Ubu abantu basigaye biyamira muri stress. Ibi rero ntimwave mugira ngo ni vyiza, ntimwave mugira ngo ni umujandajando. Ibi bikwega ingwara zo mu mutwe. Aha rero nuko abantu bajejwe amagara yo mu mutwe, aba psychologue bize ico bita santé mentale, voilà, nuko atabo tubona mugabo akakarakazi kabo. Voilà. Iki ni igikorwa cabo cyo kuvura abarundi. Abo bantu nibo bavura ibintu bijanye n'amagara yo mu mutwe. Abantu bafise iyi mihamagaro, abantu bafise ubumenyi, none baca babwicarika. Ama universite yirirwa arasohora abantu, yirirwa arasohora inkumi n'imisore bize santé mentale, ariko ntabo tubona ku rubuga. Turigwariye tukabura abatuvura. None barindiriye kuzotuvura twarahwereye. Mana yanje, kenewe abantu bafise iyi mihamagaro. Harakenewe abantu bafise umuhamagaro wo kwigisha abandi. Umuntu yize ibijanye n'amagara yo mu mutwe kandi afise iryo shaka ryo kuvyigisha abandi, ryo kuvura abandi. Turagwaye kabisa, turakeneye umuganga, turakeneye umuvuzi, turakeneye umuntu atwitaho. Ndazi nivyo abenshi barindira yuko leta ari ibiha akazi, ariko ubu oya, leta ishobora no kutaguha akazi, mugabo ivyo bintu biri muri wewe uzobipfana. Bishira ahabona, bishire ku mugaragaro, bifasha abandi. Aba psychologue bize ivy'amagara yo mu mutwe, aba igikorwa cabo abarundi ntibakizi. Abarundi benshi ntibakizi, mugabo n'abantu bahambaye, n'abantu bafise igikorwa gikomeye, n'abantu bakenewe mu bisata vyose vy'igihugu. Ikibabaje rero ntibaronka n'akazi. Kubera iki? Ivyo bize nta n'ubiha agaciro. Reka mvuge ibikorwa vyabo bitandatu, ibikorwa bategerezwa gukora muri societe canke mu bantu. Voilà, ibikorwa vyabo bitandatu, mwumve muza gusanga bafise akamaro kanini cane. Bwa mbere,
abapsikologe canke abantu bafise ubumenyi muri iki cigwa canke muri ibi vyigwa n'abantu bitaho abantu bafise ivyo bibazo vy'amagara yo mu mutwe. Bafasha bamwe bafise akabonge, bamwe bayinze, bamwe bafise depression, bamwe bafise ubwoba, bamwe bafise stress. Rero barafasha na bamwe baza bamuza ku misozi. Igikorwa ca kabiri, aba barakinga ingwara zo mu mutwe. Aba bafasha kubona ibimenyetso by'izo ngwara imbere yuko izo ngwara zikomera. Ico nico bita la prévention des troubles mentaux. Ubwa gatatu bagira ico bita gestion de crise. Aba barakora nko mu gihe habaye ibiza, nko mu gihe habaye ukutumvikana mu bantu, bagafasha n'abantu bihebuye, abantu babuze ababo, abantu bihebuye kubera ingwara, voilà, bafashwa n'aba bantu. Ubwa kane bagira ikintu bita amélioration des relations sociales. Aba bari mu bafasha abantu gusubiza hamwe mu gihe batase, mu gihe bagiraniye ibibazo, mu gihe bafitaniye ibibazo. Aba bari mu bantu bashobora gusubiza hamwe abantu, bari mu bantu bafasha kugira ngo abandi batahurane. Ubwa gatanu n'abantu bategerezwa kuba abakozi hafi canke abantu bakora ivyabo hafi kugira ngo haboneka umwimbu mwinshi. Aba bategerezwa kuba mu mahinguriro, mu ma entreprise, voilà, kugira ngo bafashe abakozi ntibagire stress, kuko iyo abakozi bariko barakora muri ayo masosiyete hari aho usanga bafise stress, voilà. Mu gihe rero barinze abakozi kugira stress canke bafise stress bakabafasha, igaca ihera n'umwimbu uca ugwira. Ubwindwi ni ukuvuga ngo bagira ico bita accompagnement de transition de vie, voilà. Aba nko mu kigandaro, mu gihe abantu bavanye, ni ukuvuga ngo igihe batandukanye, igihe bahukanye, igihe bagize amadivorce, igihe abantu babuze ubuzi canke igihe abantu birukanywe ku buzi, voilà. Igihe abantu vyananiranye ko barongorwa canke barongora, mwe n'aba bantu bategerezwa kubaba hafi. Abapsikologe bategerezwa, iki ni igikorwa cabo. Tumvire rero ibibazo biri muri societe, ibibazo biri mu bantu vyategerezwa gukemurwa n'aba psikologe, mugabo bakaba bicaranye ubumenyi bahawe n'igihugu, ubumenyi bakuye kw'ishure, bakaba babwicaranye, voilà. Abantu bariko barasinzikara, abantu bariko baramererwa nabi, abantu bize psychologie à la santé mentale, muriko muratugirira nabi cane twebwe abarundi. Turiko turapfa mubona, mwende majambo igihugu kiriko kirapfa mubona, voilà. Murabona aho mwofasha mugabo ntimuriko murafasha. Kesi kiriya mwovuga ngo leta yaratwimye akazi, oyaye bo abo no hava mvuga yuko ari ba bantu bagiye kuvyiga nyene kugira ngo bazoronka akazi. Abo ni bamwe bagiye kuvyiga bitari muri bo kabisa. Hariho abandi usanga bavyize kugira ngo bazobikoreshe mu buzima bwa misi yose. Abo rero twava tuvuga yuko bifatanye n'umuhamagaro wabo. Nukuvuga ngo rero mu gihe batabikoze, voilà, murumva yuko wa muhamagaro baba bariko barawucinyiza. Voilà, turakeneye kubona rero abantu bafise ubumenyi, abantu bafise ubuhinga bahaguruka. Turakeneye kubona ivyo bize babisohora kugira ngo bidufashe. Uyu muntu yavuze amajambo akomeye cyane. Reka mwumvirize rero ubugwayi dufise, muraza gutahura aho ibipimo bigeze. Tugeze ahantu habi cyane. Yuko hariho au niveau social akagwara two kwita pathologie sociale.
biragoye kumva ingene umuntu ashobora gutegura urubanza rwiza agashinga itariki akavuga aho ibintu bizobera, hanyuma abantu ahaye ubutumire bagahinduka abantu yishyuza nk'aho umenga baramuheranye, nk'aho umenga ni ikintu yabahaye bategerezwa kwishyura. Ukumva telefone ngo rwa rubanza ngo rwageze, ndakurabe he, ugeze he, uri he, ndagusange he, kandi yaguhaye ubutumire ataguhaye convocation. Ico kintu ni ikintu umuntu abona kiriko kiraza muri mu Barundi, muri societe burundeze, giteye isoni, giteye ubwoba, kitahozeho, kije vuba. Ikindi kintu novuga mbona umenga naco kiragoye kumva, kiragoye gutahura, mfata nka pathologie sociale, nk'ingwara societe igwaye, ni ukubona abantu bazindutse kare ku rubanza, hanyuma bakagera mu masaha yitereye ya 3 z'ijoro barindiriye ngo ni ugutwikurura, ari kugira ngo abantu baze bikoreye ubusa baca imbere yanyu ngo muratwikuruye. Gutwikurura niki? Ibyo biba nabyo nibiki? Bisigura iki? Bifise insiguro iyahe? Si uguta umwanya, bakosa ibiseke, batwaye umwanya, musubiye no kunywa amafanta kumbure canke ibiyere canke inzoga, muri ko mugira urubanza rutabaho, rutagira insiguro, rutagira sanse, ata muntu n'umwe yoshobora kurutahura kiretse twebwe tugwaye socialement, tuvuga ngo nibaze. Ugasanga hari aho nagiye mbona mu rubanza umwana yaranyereye aratemba, cya giseke kirakoroka, tuba twese turabonye ko atakintu na kimwe cari kirimo. Ivyo navyo nyene jewe ndabiravye mbona umenga ni pathologie sociale. Hari hakwiye yuko abantu tumeze nk'uko, abantu bameze nk'uko tuvuzwa, canke ababibonye. Hariho ingwara zimwe zimwe uyigwaye atimenya, ahubwo wiwe ari wabimenya akavuga ati ujya muntu aragwaye, reka tumujane kwa muganga. Kubona umuntu asanze mutonze muri mw'ibanki, muri kwa muganga, agaca agomba kubarengana, barya abantu mu bisanzwe bari bakwiye kuja kuvuzwa. Ibyo bintu ntaho byakabaye. Umuntu agasanga uhagaze kuri feruje agakaragisona kugira ngo mu mubisi arengane, uwo muntu yari akwiye kujanwa kwa muganga kugira ngo avuzwe. Hanyuma ukabona umuntu yabuze, imfuvyi, ukaja ubona abantu bariyandikishije ko bazotanga amashurwe, bagatanga nk'amashurwe 50 aciye hafi canke 100, aciye nk'imiliyoni nka 3. Mugo za mfuvyi zava hariya ku mpanda zigaca zigenda zikabura minervale, ntizironka amahera y'ishuri, ntizisubire kwiga. Aroro ko amahera yahereye muri ya mashurwe, iyo bayaha uwo muryango yoshoboye kuriha minervale, umwana agashobora guheza amashuri, hanyuma akazoshobora kwishikanaho umuvyeyi yabuze akunda atamushikanye. Ibyo byose umuntu abiravye arabona yuko harimwo ikintu twovuga tuti iyo ni pathologie sociale. Ikindi ni abarundi ngene tumeze. Abarundi ngene tumeze, muze murabe, abarundi dukunda kuja hamwe ponctuellement mu kintu gica gihera. Ubundi abantu bagiye hamwe bagomba gushinga amashira hamwe y'ama entreprise, ama projet, hatabonetse umuntu umwe avamwo akitangira iryo shira hamwe, iyo societe ishobora gutera imbere. Kuko abandi acavuga ngo si ivyanje, ni vya rusangi, akabitwara uko agomvye, akabikoresha uko agomvye, yatwara imodoka agata mu kinogo, yatwara ntasubira kucitaho, ntasubira kucitwararika, kuko ikintu rusangi umuntu agomba kugikoresha nkaho coba ari iciwe bwite. Iyo nayo nyene novuga ko ari pathologie sociale, ni ingwara. Kubera iki tudashobora kuja hamwe, kubera iki tudashobora gukorera hamwe, kubera iki? Nimurabe aho mutumbereye, nimurabe aho muri, nibihe abantu bakoreye hamwe bikagera kure, bikaramba. Birashobora gukora avamidi, muga premidi biba vyapfuye. Birashobora kuramba, biragoye iyo ari igikorwa c'abantu bagiye hamwe. Hatabonetse abantu b'intwari, abantu bashobora kubyitangira bakavuga bati naho turi hamwe, jewe reka nitange bize bigere aho bishitse. Abo rero iyo babonetse, babandi nabo babigaya, babyirengagiza, baca baza ku munota wa nyuma ngo natwe twarimwo. Ariko mugiye kuraba le caractère associatif mu Burundi iracari hasi. Muzobiraba mu mashirahamwe, mu makoperative, mu masosiyete, muzoraba injyane ziba ziriyo, abantu b'inyankamugayo, abantu b'intungane, abantu correct, abantu
batagira agasembwa, batagira akanenga, abantu b'ubuntu, abantu b'ibanga, abantu si benshi, abantu bagakora ku murango no mw'ijoro bazi yuko bagomba guteza imbere ishirahamwe, sosiyete, kandi bazi ko ari rusange, abo tubusanga ari benshi. Hanyuma ikindi ni ikijanye n'imigambi. Abo bantu nabo bitanga, abo bantu bashobora kuba barashize amashirahamwe ku gatwe kabo, usanga aribo bazi amasiriko, aribo bazi inzira, aribo bazi iyo bagurira, iyo barangura, ingene baronka amasoko, ingene bayakora. Ugasanga ntibashobora no kugira ingufu zo kuvyereka abana babo. Ugasanga iyo entreprise, iyo societe, iryo hingura, iryo shirahamwe ririho kubera uwo muntu ahari, atakihari ntiribaho. Iryo shirahamwe ugasanga ryarahindutse, ryitiranwa n'uwo muntu. Ishirahamwe ryomaze imyaka amajana ugasanga ntirishobora kuzobandanya uwo muntu apfuye, risigaye ringanya ubuzima n'uwo muntu. Umuntu nawe urazi ko ashobora guturuka buka agataha bunyama. Ishirahamwe naryo riba riri vulnerable, riba riri ku mangenge kubera uwo muntu iyo agwaye riragwara, iyo apfuye rirapfa. Nico gituma ugiye kuraba ngaha amahinguriro, amasosiyete, ama entreprise menshi arakora, hanyuma nyene kuyishinga, iyo agiye nayo nyene acaja muri kahise akibagirana. Hanyuma rero ivyo oye biri mu bintu tubona yuko ngaha iwacu mu Burundi dukwiye gukosora. Uragenda ukaraba ugasanga abantu basigaye bari aborozi banezerwa no kubona ko bafise inka 50, ugasanga izo nka 50 zikamwa amaritiro 3, ariko bamubwira utakiri nk'imwe ikamwa amaritiro 20. Habati cenzo sura kuja mu bagabo bazosubira kunyemera ntagira inka zifise amahembe, zifise zuzuye umusozi bwataco zitanga. Oya, turabona yuko ngaha iwacu turafise ukuntu tugomba gushira ingufu cyane kuri bambonye kurusha ico winjije. Ivyo rero biza kugira ingaruka mbi, kuko usanga twebwe twavuga bati ronka umwimbu, uraronka amase, ukaronka amata, hanyuma ugashobora kurima, hanyuma abana bagashobora kwiga, ugashora amata, ukagura amakaye, ugashora amata, ukubaka inzu, hanyuma bimwe dukenera bya misi yose byo kurya, byo kwivuza, byo kuronka umuntu arara, byo ushobora kwigisha abana, ugasanga ntibishobotse. Kubera iki? Duharura amahembe aho guharura ibiva mu nka, guharura amata yavuyemwo dushobora kudandaza tukaronka amikoro. Ivyo rero byose biza n'imigambi tubona. Haraho tubona imigambi rimwe na rimwe usanga irashirwa mu ngiro n'aba bafasha, ugasanga ni imigambi idahuye n'ibyo twebwe twifuza nk'abarundi. Ugasanga kumbure iyo migambi haraho itiyumviriwe neza. Hariho ikintu bita approche terroir. Ni approche yayo nishobora kuvuga iti hajya mu buyenzi ibyo bakeneye ntibisa n'ibyo bakeneye imugwi. Bashobora kuba bavuga bati twebwe tugomba kuraba ingene ibitoki canke mu rugombo, bati twebwe ibitoki twobikanya, hanyuma tugaca turonka urwagwa rumeze uku rudatera ingwara, ruri dozaje imeze neza, hanyuma dukeneye BBN dufashe ibi nibi. Bakaba abahinga muri ibyo. Abo mu buyenzi nabo bakavuga bati twe dukeneye garage yayindi itatuvuna, dukora ijoro n'umurango, twinjiramwo neza, dukora amatara akabakwiye, circulation igakunda, abantu bakarengana, natwe tugakora, amagara yacu akabakingiye, hanyuma tugakorera ibintu abantu neza kandi kugiye. Nukuvuga yuko mu Burundi iterambere ritegerezwa guca ku byo dushoboye, ibyo dukunda, ibyo turimwo. Kumbure hari naho ugenda ugasanga hariho bamwe bandanya cyane mu burimyi, abandi bakaja mu bworozi, abandi bakaja mu buhinga bwo gukora amamodoka, abandi bakagenda mu by'inzahabu, abandi bakagenda mu byo guhingura ibi. Nukuvuga yuko iterambere ryacu ritegerezwa gukorera ku byo dushoboye, ku byo dukunda, ku byo turimo, ku byo twoshobora, ku buhinga dufise, kuri kahise kacu, kuri kazoza kacu, kuko aho tugeze, aho isi irikiraja, kugira ngo dushobore kumenya yuko iterambere rishobora kudushikana ahantu tukavuga ati mu by'ukuri dufashe iyi nzira, turavye wewe uko umeze, uko ukora, ibyo ushoboye, ubumenyi ufise, iki nico woshobora, kuko ibindi bihugu byateye imbere byose byagiye biratangura kwimenya. Haya kwimenya ni ikintu gikomeye.
kumenya ko hari ico ushoboye, kumenya ko hari ico udashoboye, kumenya ko hari ico woshobora ukabija kurondera iyo wogikura, hanyuma ukagenda uramenya uti iki sindakigerako mugo nzokigerako, iki naco ndiko nditegura, iki naco ndiko nditegura. Nico noshobora kuvuga. Hari ibintu byinshi twoshobora kubiganira en detail ya majuscule, mugabo ibikuru bikuru ibyo birimwo. Hariho ibintu bidusubiza inyuma, hariho ibyo turiko turabona biza, hanyuma hakaba n'ingene natwe tubyitwaramwo. Mbega ninde yatanguye kuvuga nk'akarorero, ninde yatanguye kuvuga ati jewe enterrement no guca ku mazi bizogira rimwe, ko twese twashiye tubikurikira. Uyu Bujumbura umuntu yabuze haca indwi, hanyuma hagaca haba nka enterrement, hagaca haba no gukaraba bikagira rimwe. Mugaho hambere murazi ingene vyagenda, harabaho ikigandaro, gutanga amasuka, gushingura, guca ku mazi, ibintu byinshi. Mugabo mbega nta bantu bogira courage, nta bantu b'intware, nta bantu b'abahizi, nta bantu brave boshobora kuvuga bati ubu gutwikurura turabevye kuko ntibikigira sansa. Ubu ibi by'amashurwe, umuntu azoba agomba amashurwe aze yandikira umuryango, hanyuma ayo mafaranga azoca yarungika kuri rimikash eco cash, azofasha abasigwa. Ati iki n'ingingo aha mu Burundi kugira ngo habe un décollage économique, hariho ibintu bikwiye guhinduka. Ubundi iyo mico uko kwitwara uko tumeze bishobora kuzokwama biguma bitwamfonsa bidushikana mu bukene. N'umuntu yaronse ntagira ngo yakoze, ugasanga abandi baramwonka baramushikana hariya aye, ugasanga umuntu umwe yikoreye abantu 50 bameze uko, ukazosanga ntawe ushobora kubashikana, nta ntamwe ushobora kubaterana. Bo murumva vy'ukuri ko twebwe abarundi dukeneye abapsikologi, dukeneye abantu batuba hafi, kuko ibi bintu byose avuze nukuri. Abantu ngo bagiye gutwikurura bakaguma bicaye ngaho, bakazana ibiseke bakazunguruka. Mana yanje ibi bintu oya eka kabisa. Inavuze bindi vyuko umuntu yokora ico yumva akunda, voilà. Ibi ni vya bindi nama ndababwira bifatanye n'umuhamagaro, voilà. Umuhamagaro wabereye hiki, ubutumwa bwawe n'ubwahe kuri inosi, voilà. Ca muri kuruware yawe y'ubuzima, ca mwibarabara ryawe. Umuntu wese afise ibarabara yaremewe gucamwo, voilà. Ingorane rero abenshi usanga bariko baraca mu mabarabara y'abandi, ayabo barayahevye, voilà. Umuntu ugasanga ariko arajaganya muri politike, ibintu vyarayangaye, voilà. Ugasanga ari mu kibanza kitari iciwiwe, abategerezwa kubayo ugasanga nabo barahandi, cyangwa ugasanga bari mwibarabara, voilà. Ivyo nivyo bitugoye. Murumva yuko turakeneye in orientation, turakeneye yuko umuntu wese aba mu kibanza ciwe. Aha rero murumva yuko turakeneye cyane abapsikologi kugira ngo badufashe, voilà. Nuko wampaye inka, voilà. Reka tubandanye gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyatse. Umuntu atarashike mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Umuntu yize psychologie appliquée à la santé mentale, aduze ukuboko, voilà. Urumva yuko afise igikorwa gikomeye cyane, afise igikorwa gihambaye cyane.